ndabwire nta gihugu kigoye gutwara nk'Uburundi nofuma ntwara Ubuyahudi mu gihe ca Yezu nawe yatwara indyarya abiyorobetsi ibore mu mutwe abantu atakindi biyumvira atari kibi gusa uvuga iciza nabo babona ikibi kandi bakakuyorobeka ko ngo ni ntungane gushikasha mvura babwira ati mwamvamwe urazi utari cyo gutuka umuntu ko ari imva hajya ntimwumva ko yari yarushe bikaba nabi hajya Yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari Imana nimwiyumvire Imana niyo yambere izi kwihanganira abantu kuko nayo nyene wache baseme kina wenyewe bareke bavuge muga n'umugumya wanga ibintu byo kwigira abantu b'abanyamahanga abantu batabona ibintu capa kazi iki gihugu gipfa kubera abashinga naye batavuga igihugu nikizokwicwa n'abakora inabi bobo bazokwamaho sivyo none mugabo abashinga naye abitwa ko batiwe abitwa ko ari abahanuzi abitwa ko basi ububasha barihe ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri dushere ya YouTube ya ICTV tubashikiriza amakuru abagezweho ayavuzwe muri politike ndetse n'ibivyerekeye umutekano nk'ayo makuru yose turatohoza tukayabashikiriza mu idonido iyo wapyonze kuri subscribe mu mbere baronka notification maze mukagenda mumenya byinshi bivugwa hirya no hino amatohoza atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi mu binyamakuru n'ahandi amakuru yose mama mukeneye kumenya muramaze kubimenyera ko ayo makuru yose nta handi uyaronka atari kuri no share YouTube ya ICTV. Hari umurundi umwe yanditse ati kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ntikwiye kubicitwazo kuvyananiye mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari nk'uyu munsi genekerezo nkiri mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho Burundi bwariko buravuga ku isi nzima nta yindi nkuru yari ishushe ku isi guhera mu masaha y'umutaga atari tembagazwa ry'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Iyi kudeta ntiyaje nk'igitangaza kuko igihugu cari mu gihe c'imyiyerekano y'abanyagihugu bariko bariyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Imyiyerekano yari yatanguye mu gitondo co kuwa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 kubera Nkurunziza yari yarayatangaje cese ko hategerezwa guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha akitoreza ikiringo kinyuranye n'ivy'abarundi bari bumvikanye mu ntango z'imyaka ya 2020. General Godefroid Niyombare yahengereye Nkurunziza akwiye ikirenge yerekeza mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko East African Community yabera muri Tanzania acatangaza ko abogoje Nkurunziza amutembagaje ku butegetsi. Byaragaragaye ko abarundi isinzi mu butandukane bwabo bishimiye itembagazwa canke rikwa rya Petero Nkurunziza. Henshi mu mihingo y'igihugu abanywanyi ba CNDD-FDD baciye bahindura imvyino batangura kuririmba Niyombare. Abapolisi bariko baturatuza abakora imyiyerekano baciye biruhutsa kuko bari barushe kuba ariko bakora imyiyerekano bo yari intsinzi idasanzwe kubera ko Niyombare yaramaze gutangaza ko Nkurunziza yakuwe ku butegetsi. Ibintu vyahavuye bihindura isura abahemu baba benshi maze abaziga inyungu kuri Nkurunziza bisubiza ubutegetsi gutyo Niyombare acakura meza arahunga igihugu. Nkurunziza amaze kumenya iyo nkuru yaciye atahukana umujinya mwinshi abandanya guhagarikira abacuranguza abarundi bongera bibitunga ry'igihugu. Nkurunziza nibwo yaciye anyaragasa maze atangura kureba abo bose boba bagize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi
begiwe. Uyu rero Nkurunziza inyuma yaho nibwo yaciye anyaragasa maze ariyimika nk'umwami, afyatura n'ibwirizwa shingiro rishasha ryiwe, ariko acabesha ko ari ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Uburundi bwaciye bufatirwa ibihano vy'ubutunzi n'amakungu. Nkurunziza aca abaho mu bwoba ku buryo yarasigaye atinya gusohoka igihugu. Urugendo rumwe yashoboye gukora hanze y'igihugu yarokoze mu ibanga mu gihugu ca Tanzania, naho nyene ntiyarenze aho ibihugu bihanira urubibe kubera ubwoba yari afise. Kudeta yo muri 2015 yarahungabanije bikomeye Nkurunziza ndetse n'uwamukoreye mu ngata ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Hariho ibiganiro, hariho ingabirano itangaje ifiswe n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Barafise impano bisangije kandi bahuriye ko yo kuvyuka bararirimba ikintu bakacita iciza, mu kandi kanya ukumva bariko barakivumagura bacita ikibi. Ni kenshi rero Nkurunziza yishongoye mu majambo akarishe ahaya insinzi ku bihuhusi vyo muri 2015, ariko mu kandi kanya uwo nyene waja wumva atanguye kuvumagura abakoze imyiyerekano ndetse n'abashatse kumuhirika ku butegetsi, akavuga ko aribo bateje ibibazo igihugu kirimwo. Igihe cyose Nkurunziza abonye ikibazo adafitiye inyishu yaca yivyogora, agaca yivyogoza kudeta yo muri 2015 avuga ko ariyo yateye ikibazo Uburundi burimwo. Ku minsi mikuru ihambaye y'igihugu nko ku munsi w'abakozi n'akazi canke umunsi wo kwikukira, Nkurunziza yategerezwa kumara umwanya munini ariko aravumagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe ndetse n'abashatse guhirika ubutegetsi bwiwe. Kudeta yaciye mu kanwa ka Nkurunziza, yacitse mu kanwa ka Nkurunziza icitwazo co kuremesha imbonerakure ndetse n'abagumyabanga bari mu bibazo vy'ubukene. Akaba yaguma bereka ko vyose vyavuye kuri General Niyombare, akababwira ko iyo kudeta idapfuba, ngo iyo kudeta idapfuba, ibihuha biba vyarahutse, kandi rero n'abatagira ubwenge bakaba baraciye bavyemera muri ico gihe. Iyi ndwara yo guhahamugwa na kudeta yo muri 2015 yaradukiriye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuva ari umukuru w'umugambwe gushika n'ubu aguma yerekana ko CNDD-FDD yatsinze umwansi, ariko uyu mwanya agatangura kwidoga nk'uwatsinzwe. Kuva hawe kurongora igihugu, Ndayishimiye yisanze mu bibazo atari yiteze. Igisata c'ubutunzi caramubanye amazi, bimwe biteye isoni ku rugero naho yidadira atakigira ayacira n'ayamira. Biboneka ko ibintu vyamunaniye gusubiza ku murongo. Yanahuye n'ikibazo c'abamugwaniriza indani mu butegetsi ku buryo asa nuko ata muntu numwe acizeye kiretse umukenyezi wiwe gusa. Ikibazo c'umutekano wo hanze no hagati mu gihugu ntikimuhumuriza kuko abona ko ibintu bishobora kumera nabi umwanya n'umwanya. Mukuru w'igihugu yashoye abasirikare baba 20,000 muri Kivu, maze inyeshamba za M23 zirabakinagiza gose kuva muri Goma zibajabutsa Uvira gushika bashitse Burundi. Barataha bikoreye amaboko kuko bakubiswe, abandi bagafatwa mpiri, abandi ubungubu baracari mu minwe ya M23, abandi barinjiye muri ico kiroberi. Ndayishimiye agezaho aguma aboroga ko afise ubwoba ko u Rwanda rushaka kumutera kubera ivyo yaboneye muri Uvira ndetse no mu bindi bice. Abarundi bariko baragwana bafashanya na FDLR, na cane imigwano ikomeye yabereye ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Congo, aho naho akaba ari muri Goma. Hagati mu gihugu agezaho atacizeye bishemeye igisoda ciwe ku buryo asigaye adatinya kuvuguruza ivyatangajwe n'umukuru w'ingabo mu binyamakuru vyigenga. Biri no mu vyatumye yigena giturumbuka nk'umukandida mu matora yo mu mwaka uza, kuko abona ko intwazangabo zitakimufitiye icizere ku buryo zoshigikira kandidatire yiwe. Kuri ibi bibazo rero bike tutadondaguye muri vyinshi,
asigaye aburaho yobihera nawe ngo abigereke kuri kudeta yo muri 2015, ariko n'ubundi ntigahera kuko rimwe na rimwe abuze inyishu atanga kuca abajijwe aca arandamukana kudeta. Ivyo rero Perezida Ndayishimiye mukaba mukunda kubimwumvana. Akarorero ka hafi ni amajambo umukuru w'igihugu aherutse kwishura umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique kw'igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu 2026, aho umumenyeshamakuru yamubajije impamvu vyamunaniye kubahiriza agateka ka zina muntu, aca yishura ko vyatumwe na kudeta yo muri 2015, ariko itandukaniro ririko riraboneka hagati ya Ndayishimiye na Nkurunziza nuko gahoro gahoro Ndayishimiye ariko aragabanya kwegeka ivyamunaniye kuri Niyombare na kudeta yapfuvye, mu gihe Nkurunziza we yarinze ashengera amwegeka ko ivyamunaniye byose. Uno munsi usa na Nkurunziza ni Reveriyano Ndikuriyo, nawe ibintu vyinshi avuga ko vyatewe n'abagwanije ubutegetsi bwa Nkurunziza, we akarahira karengwa ko mu gihe Niyombare agihema umwuka w'abazima adashobora gupfa ababariye abakoze kudeta muri 2015. Ivyo bivuga bavuze ibiganiro bihurikiyemwo abarundi bose na cane abahunze Burundi mu mwaka wa 2015, canke abavuga ivy'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Kudeta yo mu mwaka wa 2015 tuyitera ivyatsi canke iyo kudeta abarundi boyitera amashurwe? Haba mu mategeko mpuzamakungu canke ayagenga igihugu c'u Burundi, ntivyemewe gufata ubutegetsi biciye mu nguvu. Inzira yemewe n'amategeko nuko hatunganywa amatora, maze abanyagihugu bakihitiramwo umunyepolitike babona ko afise imigambi myiza yobashikana kw'iterambere. Inzira y'amatora mu Burundi ni igikorwa cavuye kure cane. Kuva Burundi bwikukira, imyaka abarundi bamaze kumara batwagwa n'ubutegetsi batatoye niyo myinshi cane. Muri 2015 Nkurunziza yariko ategura ibisa n'amatora, ariko mu vy'ukuri ari hirikwa ry'ubutegetsi ryenyuje. Burya ngo amabi ararutana. Kudeta yageragejwe na Niyombare ifatwa nk'igikorwa c'iteka, kuko burya nico gituma n'inzoka zo munda zivugwa n'umubirizi. Kubera Nkurunziza yariko arazimanganya inzira nziza yo gushikira ubutegetsi, irya kudeta yari igamije kwamira ibikorwa bigayitse vy'agahimbo ndetse n'ubwibone vya Nkurunziza. Abibaza ko turiko turashikuza, nimutubwire iciza manda ya gatatu yazaniye igihugu kiretse gusenyura ivyari vyubatswe imyaka myinshi. Amasezerano ya Arusha yarafuswe, ubu dufise ibwirizwa shingiro ry'ivyondo. Raba igihugu ingene gisa, raba ugwaruka ivyo rugezemwo, raba igisata c'indero ndetse n'igisirikare aho bigeze. Ibi vyose nivyo Niyombare yariko aragerageza gukumira. Yarakoresheje inguvu kuko niyo nzira yonyene yari isigaye. Inzira y'inguvu naho itemewe n'amategeko, hariho igihe ariyo nzira irashe abakunda igihugu cabibarutse bameneramwo kugira ngo bakibogore. Muri CNDD-FDD barabizi ko mu myaka ya za 90 bisanze ataye rindi sanganirizo basigaranye kiretse gufata umuheto bakinjira ishamba. Turazi ko iyo baronka aho bomenera bari guhirika ubutegetsi bwa Buyoya, bagafata ubutegetsi nka kurya vyagenze mu Rwanda, mu Buganda canke se muri Zaire ya Mobutu, naho ata n'umutumba bigeze bigarurira. Buyoya yahavuye abona ko bikenewe ko ubutegetsi bwiwe bushira imbere ineza y'igihugu, maze yemera ibiganiro, ndetse yemera ibiganiro niyo CNDD-FDD yamugwanya. Rero birateye isoni iyo wumvise umurundi anebagura kudeta yo muri 2015. Mwibuke ko urya yayigerageje yari yaragwanye ya ntambara yo kubogoza Buyoya ndetse no kumugondoza. Niyombare yaranafise amahirwe yo kwicarikwa na Nkurunziza mu bibanza vyiza, ariko yarabona ko ico yari yaragwaniye kitariko kirubahirizwa. Irya kudeta yo muri 2015 yari nziza cane. Bamwe bavuga ko ari inzira nziza
yo kubahiriza ibwirizwa shingiro ndetse no kubahiriza agateka k'abanyagihugu. Twababwiye ko mu byo tubashikiriza tudapfumura ahubwo turagenekereza. Ndayishimiye ntatikubita gashi azohava asanga ariko ajana igihugu mu bihe bibi cyane kandi biteye agahinda. Ndayishimiye ari mu bantu tuzi ko barwaniye abarundi bashiraho ubutegetsi bumvikanye ko biciye mu matora. Ibintu arimwo byo gushaka gukora amatora ameze nk'irikwa ry'ubutegetsi bizohava bikwega karambaraye mu Burundi. Burya yo kwihesha iteka niho abarundi bomwita umushinga ntahe nyawe. Iyo ngendo yo gutinya guhiganwa kubera atinya gutsindwa izohava imumaramaza. Irabire namwe umukuru w'igihugu ageze aho atinya ihiganwa indani mu mugambwe wiwe agahitamwo kubanyanyasa mu gihugu ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo agatogwasa ntibahurire mu matora. Iba ariko arakora bisa no gukoresha inguvu. Aha rero amenya ko ariko akwegera abarundi mu mosha mabi yo kwiyumvira inzira y'inguvu kandi azicuza cyane muri kazoza. CNDD-FDD iriko irahirika ubutegetsi mu gacerere ntangere. Muri 2015 amatora Nkurunziza yakoze ntahataniye na kudeta. Muri 2020 naho nyine ubutegetsi bwarahiritswe kuko uwatsinze siwe yatwaye. Ubu naho CNDD-FDD iriko itegura guhirika ubutegetsi ku nshuro igira gatatu mu mwaka uza. Aya si amatora ni itimbagazwa ry'ubutegetsi. Bavyita kudeta constitutionnelle mu gifaransa, no kuvuga kudeta yemewe n'ibwirizwa shingiro. Ariko nanone tugasozera tuvuga tuti ibi bintu ntibizorama ahubwo birashobora guteza akaga igihugu c'u Burundi. Ngo abarundi nibemere ko dusigaje imyaka 4 gusa yo kwiba ndetse no kwica duce dukukuruka. Mu kubandanya ibivugwa n'umukuru w'igihugu ndetse impamvu dushimika cyane ku majambo aba yashikirijwe n'umukuru w'igihugu, tuba dushaka gusobanukirwa ko ivyo umukuru w'igihugu avuga vyoha icizera abarundi na cane muri kino gihe Uburundi busa n'uburi mu mayira abiri. Tukaba dufise umugambi wo kugwanya umukuru w'igihugu, tukaba tudafise umugambi wo kugwanya umukuru w'igihugu, ahubwo intumbero yacu ni ugufasha abarundi gutahura neza ico bokwitega kuri perezida wabo, dufatiye ku vyo aba yivugiye wenyene na kanwa kiwe. Nico gituma tubazanira amajambo wenyene ubwiwe yivugiye tukayakuramwo umwihwezo udahengamye. Ivyo rero dukora ku majambo ya Ndayishimiye no vyita nko kuyacisha mu kayungiro, ariko birababaje cane igihe cyose turiko turayungurura amajambo yiwe dusanga ari ibihumbwa gusa ataciza kirimwo. Muri iyi nkuru reka turabire hamwe inyishu zidafashe perezida Ndayishimiye yashikirije ku kibazo c'akagwi k'abajenerali bamaze imyaka 20 banonuza igihugu c'u Burundi. Akabazo ku kagwi k'abajenerali bariko baranonuza igihugu kagira gati: mu myaka irenga 20 CNDD-FDD yashitse ku butegetsi, ubwo igihugu c'u Burundi ntikiri mu kwaha kw'imigenderanire myiza iri hagati y'abajenerali bazananye mu ishamba. Aka kabazo kumumenyesha makuru Romain Gra karahambaye cane. Aka kabazo kakaba kazingiyemwo ivyago vyose igihugu c'u Burundi kirimwo muri kino gihe. Menyesha makuru ntiyabeshe, igihugu c'u Burundi gitwariwe mu kwaha kw'abasirikare b'amapete y'abajenerali bahoze mu ishamba. Ubu butunzi bw'igihugu bugeze harindimuka nibo banunuje ndetse bashira mu nda zabo ubutunzi bw'igihugu. Ubutungane bw'u Burundi nibo babwishe kuko uwo badashaka buramupfungira ubusa canke bakamwangaza. Izi njyane ziri mu gihugu tuzikesha abo bajenerali kuko bipfuza ko abarundi twese tuba abaja babo. Umurundi yubahutse kwiyamiriza ako gasuzuguro aca yitwa umwansi w'igihugu. Ibikurikira biba bibi kuri we. Abo bajenerali nibo soko y'amakuba yose igihugu kiriko kiracamwo.
naho bahamba Burundi bakanabucuranguza wene wabo. Ubu rero ubuhungiro buriho ndetse n'uburuhiro ni gake cyane, amaherezo yabo aba meza. Akarorero kamwe gusa twagafatira ku mateka y'umuhisi Liyetona General Adolphe Nshimirimana. Uyu yari umujenerali avuga rikijana, ku buryo binavugwa ko na shebuja Petero Nkurunziza naho yamukunda yoba yanamuca kure kuko yabona ko ari umuntu w'igihangange. Biravugwa ko Adolphe Nshimirimana yoba yarasuzugura n'abandi bajenerali nkawe bavanye mu ishamba akabarabira mu kwaha. Adolphe yari afise amaronko menshi cyane, akanagira n'igitinyiro mu gihugu cyose. Yamara ngo iminsi irakurya itakubwiye. Mu gatondo ko kuw'Imana igenekerezo rya 2 z'ukwezi k'umunani 2015, Adolphe akaba yararangije urugendo rwiwe kuri ino si. Adolphe ntiyapfuye urupfu rusanzwe kuko imodoka yari mureruye yaterewe rokete kuri Gare du Nord aca aritaba Imana. Gushika ubu amatohoza ku rupfu rwa Adolphe Nshimirimana ntaco yashitse ko nk'uko vyama ku ngoma ya CNDD-FDD. Adolphe yari mu basize batesheje agaciro ububasha bw'amategeko mu guhamba ubwigenge bw'ubutungane. Aka karenganyo yimitse niko kakorewe n'abasigwa biwe. Ubutegetsi ntibwigeze bubwira abasigwa biwe icoba carahitanye Serugo. Biravugwa cyane ko sebuja wiwe Nkurunziza yoba ari we yateguye urupfu rwiwe, no kuvuga Adolphe Nshimirimana. Uretse Adolphe hari n'abandi bajenerali bahora batinyitse ariko ubu batakiri mu bazima, bakiri mu bazima nyamara bameze nk'intare zahungutse amenyo. Ibiherutse gushikira General Alain Guillaume Bunyoni navyo vyohicigwa abandi bajenerali. Bunyoni yahoze yita Mutamade kuri Nkurunziza. Co kimwe no kuvuga ku badasobanukiwe neza ico bivuze Mutamade, no kuvuga Mutama wa mbere Nkurunziza hagakurikira General Bunyoni. Ariko nanone co kimwe na Adolphe, Bunyoni nawe yari umwizigirwa wa Nkurunziza ku buryo atanginga ihambaye umukuru w'igihugu yafata atabanje kubagisha inama ari babiri. Bunyoni nawe ari kwisonga mu bisha Abarundi bagasahura n'igihugu ku rugero ruteye ubwoba. General Bunyoni nawe ikirere caramuhindukanye muri Nyakanga 2022, arabuguzwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, ahava yinjizwa ibohero. Kumwe yahoze ararementaniriza inzirakarengane nawe yisanze imbere ya bwa butungane yahamba. Ubutegetsi yahora akorera bumucira urwango ndagonde, bumudendereza ivyaha vy'agacamutwe atakinya. Sentare yahawe akazi ko gufondafyonda ibishoboka byose, ikamucira umunyororo wo gupfunga ubuzima bwose, akananyagwa amatungo yiwe yose. Iki gihe Imana iherutse kumwibuka iramutwenza. Sinzi ko rero hari icigwa vyoba vyaramwigishije. Iki gihe General Ndayishimiye abona ko impimba yubakiwe abandi we atoyinjiramwo. Nico kimwe na Prime ndetse n'abandi bategetsi bakomeye. Ntidutahura igituma ico cigwa kiguma ari nk'ubusa imbere y'abajenerali biyumva nk'abakomeye muri CNDD-FDD. Ngayo rero amateka y'aba bajenerali umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique yabwiye Ndayishimiye kuri kino kibazo c'abo bajenerali bamaze imyaka irenga 20 bapfukamye igihugu mu nda mu kwiba ndetse no kwica. Ndayishimiye yavuze ibintu bitangaje. Umukuru w'igihugu yavuze ko Abarundi boreka gusimba umutima ngo kuko barashaje cyane, ngo basigaje imyaka 4 baje mu zabukuru. Mu majambo y'igifaransa, Ndayishimiye yabwiye umumenyeshamakuru Romain Gras wa Jeune Afrique ati: Je sens que dans 4 ans, le général dont on parle sera à la retraite. Il n'a donc pas raison de s'inquiéter de ce qu'il faut. Iyi nyishu yatanzwe n'uwitwa ko arongoye igihugu irababaje cyane. Ico bikoze Ndayishimiye yaremeje ko ari vy'Uburundi ngari vy'Uburundi babutwariye mu kwa. Yaremeje ko ari vy'Uburundi babutwariye mu kwaha imyaka irenga 20. Ariko ni igitutsi gikomeye
kuba yaciye ashinyaguriza abarundi ko batohangayika cane ngo kumva z'uko abo bajenerali basanzwe bashaje. Aha rero burya mu yandi majambo ni nk'uko yabwiye abarundi ko akaba kamaze kuba. Mbega Ndayishimiye abesha abarundi ko bashigaje imyaka 4 wenyene akaba ariko ariba amatora kugira ngo yiyongere ikiringo c'imyaka 7. Vyoba bisigura ko mu myaka muri 2021 azoca atanga imihoho. Ndayishimiye ko iki kibazo yarerekanye ko abanegura ingendo zabo bajenerale baba bariko bata umwanya wabo. Murundi ntiyirigwe arabeshwa ko bagiye kwikebuka, ahubwo yemeje ko bazobandanya biba bongera bica mu myaka y'isine. Sinzi ico ine ico yashatse kuvuga, ariko abenshi babona ko muri ibintu bigiye kunyuka kurusha nuko biri uno munsi. Ndabakengurukiye cyane.